Jewe imbere yo kuza ngaha mu Burundi muri vacances nararondeye kuri internet ndiko ndarondera aho nzoshikira ndondera inzu ndondera bijanye no kwiyunguruza amamodokari n'ibindi hanyuma ndarondera kuri internet nsanga ubwo buhinga ntiturabushikako ca niyumvira nti ibi bintu biragoye cyane kubona aho umuntu mu kugira ngo aronke inzu aronke imodokari bimugora kubironka kuri internet kandi ari ibintu abandi ku isi bamaze gukora ncanca rero ku bagenzi nabo baca ku bandi bantu kubera batari bazinanye n'abantu n'amazu kugira ngo bashobore kuronka inzu mbonye umwanya byafashe n'ingene byabagoye naciye numvira nti kugira ngo izi ngorane zihere niho naciye nkora site yitwa webnim.com. iyo site nayo akaba ari ubuhinga bwa none bushasha internet ishobora kudufasha gushirako amazu, kumenyekanisha amahoteli, kumenyekanisha imiduga canka amasare yo gukoreramwe inama canke imanza. Webnim.com imaze kubona ingene byangoye navuze nti ikintu yofasha abarundi ni kugira ngo imenyekanishe ivyo bintu basanzwe bafise b'abarundi bari ngaha mu gihugu canke bari hanze y'igihugu bashobore kubironka kandi bitabavunye. Ico gituma naciye mvuga nti iyi site abashobora gushirako ibintu n'abashobora kubiraba babibone ku buntu. Nukuvuga rero mwene nk'ufise nk'akaroro nk'ufise inzu, ufise hoteli, ufise imodokari ashobora kuja kuri webnim.com agakreya konte yiwe nukuvuga ki yaregistra hanyuma akaca ashobora afise iyo konte agashobora gushirako inzu, agashobora gushirako imodokari, salle de fête, ikindi cyose yifuza iyo site isanzwe ikora akabikora ku buntu. Hanyuma abashaka kuraba nabo nk'umuntu nk'akaroro ari ngaho Bujumbura akeneye kurondera nk'ihoteli hagati mu ntara mu gihugu ashobora kurondera kuri iyo site ku buntu kandi wewe ntakeneye kugira konte, ntakeneye kuronka ama-identification kugira ngo ashobore kwiconnecta kuri iyo site. Aja kuri site akagira akarondera mu ntara yifuza no muri commune yifuza akaca abona ama information ibintu byose akeneye kugira ngo ashobore kuvugana nabo bene amahoteli canke amazu canke imodokari canke aho bakorera amamanza. Byoba ku buntu kubera iki? Kubera yuko bizogabanya umwanya abantu batakaza, amafaranga abantu batakaza bariko bararondera, ariko nkavuga nti ko ari ku buntu abantu bafise nk'amahoteli, bafise imiduga, bafise ivyo byose bahora bashaka kurangisha muga bikabagora kubera batazi ingene babigenza, nibabona iyo site yabagiriye akunguko bakavuga ati kuva aho webnim.com iziye twarabonye ibintu bigenda neza, abantu baraduhamagara bari mu ntara zitandukanye mbere no mu mahanga bazonezerwa hanyuma bo nyene ku gushaka kwabo bavuge bati twarabonye ikintu wadukoreye ko catubereye ingirakamaro, bagire intererano kuri site bavuge bati kugira ngo bibandanye baho neza jewe ku gushaka kwanje ndaguhaye aya mahera angana mugabo mu ntango simvuga nti ngiye kubarihisha oya ku gushaka kwabo nyene ingene bazobona ingiyagira bafasha akunguko yabazaniye mu byo bari basanzwe bakora niyo bazovuga bati jewe ndabonye ibintu wakoze birashimishije akira bandanya kugira ngo bigende neza. Mu mibereho y'abantu bafite ibyo barangisha cyambere izobahindurira nuko bazobona abakiriya baje bava mu mihingo itandukanye y'isi kandi bizonyaruka kuko bazoba bafise ibintu bashize kuri internet hama abantu bazoba bashobora kubibona bari mu isi yose no mu Burundi cyangwa mu bindi bihugu bitandukanye. Bazobona yuko abakiriya babo biyongereye ku mwanya muto kandi bazoba bari mu mihingo yose bazomenyekana ku rwego rw'isi yose. Hama ku bantu nabo basanzwe bakoresha barondera ibyo bari bifuza ntibazota umwanya biga bararondera batazi nibo babaza bazovuga ati turakeneye imodokari gukodesha imodoka nca kuri webnim.com mu munota umwe mba nagize narondeye ico nifuza mu ntara nifuza nkaca mvugana na nyene co ntiriwe ndarondera. Hari n'igihe nk'umuntu akenera nko kurondera nko gupanga inzu mugabo kubera atazi nanye na bene inzu ugasanga amaze n'ukwezi kose atarayironka kandi inzu zihari, haba hari inzu nyinshi zigaragara zabuze abantu bazipanga mugo ugasanga rero n'abantu benshi bariko barazirondera batazi ko zihari, ugasanga abantu bose bariko bakorera ukwabo, abafise amazu bakavuga ngo nta bakiriya bahari, abafise abashaka amazu nabo bakavuga ngo nta mazu ahari. Kugira ngo abantu bose baje hamwe batiriwe baratakaza umwanya webnim.com ni nyishu kuri ivyo bibazo byose. Ivyo bica bituma nuko ingenzi zigendera igihugu cacu c'u Burundi nk'abantu bari mu mahanga batafise nk'inshuti no kugira ngo bazobaronderere ayo mazu bazobaronderere imodoka kenshi byababuza kuza kuvuga ati sinzi ubu ntuma simfise aho nshikira bikaca bibatuma bikababera intambamyi, ariko bazovuga ati ndi kuri webnim.com naronse inzu naronse n'imodokari azoca ashobora kuza mu Burundi bitamugoye.
n'abahora batinya kuza mu Burundi bazovuga ati ubu mu Burundi turashobora kugenda bitatugoye kuko dufise iyi webnimi.com idufasha kurondera ibyo dukeneye kugira ngo urugendo rwacu rwo mu Burundi ruzorugende neza, n'igihe tuzomara mu Burundi tuze tube mu makondisyo meza, kuko bazoba bafise aho barara, bazoba bafise bakeneye kugendera amahoteli, bakeneye kugenda mu ntara zitandukanye, bazoba bafise aho bashobora kubibariza byose mu mwanya muto.